Ndabaramukije bakunzi ba televiziyo Renaissance nongera ndabaha ikaze muri ano makuru. Zimwe mu ngingo nkuru ziyagize. Leta ya Tanzania irashobora kurengutswa mu masentara atandukanye yo mu karere. Abashingwamanza bahurikiye muri Kavib bamenyesheje ko bagiye kwitwarira ico gihugu kubera abategetsi bacu baheruka kumenyesha ko bagire batahukana impunzi ku nguvu. Ngo biragoye kumva ko leta ya Tanzania yipfuza kwirukana impunzi z'abarundi ariko ntibitangaje kuko bamwe mu bategetsi biyo leta bamye bakorana n'ubutegetsi bw'umugambwe CNDD-FDD. Ivyo bishikirizwa na Alphonse Rugambarara, muraza kubikurikira muri ano makuru. Ukubandanya gushigikira urwaruka i Burundi biciye mu gisata c'indero ni bimwe mu myitwarariko y'ishirahamwe UNESCO. Bivugwa na Khaled Salah, umukuru w'iryo shirahamwe muri Afrika yo hagati, hari kuri wa gatandatu heze aho yabonana nabo bafashanya mu migambi iryo shirahamwe irangurira mu Burundi. Idonido ya makuru ni Mukanyisase. Ngo leta za Tanzania n'u Burundi ntizihirahire ngo zitahukana impunzi ziba muri Tanzania zishimikije ko abatavuga rumwe na leta bamenyesheje ko bashaka gutaha. Ako nakamo gaterwa n'urunani Senared ari nabo bashikirije icifuzo cyo gusubira mu Burundi. Aniseti niyo nkuru umuvugizi w'ugo runani ati uko nugonyanga amategeko mpuzamakungu akingira impunzi. Ivyo abivuze inyuma yuko ubutegetsi bwa Tanzania bumenyesheje ko buzotangura gutahukana ku nguvu impunzi z'abarundi guhera itariki imwe z'ukwezi kw'icumi kwirikira. Ari leta y'u Burundi rero canke leta ya Tanzania ntibafatire kuri iri shaka ry'imigambwe n'abanyepolitike bari mu runani Sinarede Giriteka bavuze bati tugomba kuja mu matora y'2020 ngo babifatire ko bace bagenda kuraba impunzi bazibwira ngo nimutahe kumva ngo amahoro yariraye. Twebwe ntitwigeze tuvuga yuko tugira dutahe kubera ko amahoro yiraye, tuvuga ko tugira dutahe kubera turi imboneza za politike, imboneza idatinya urukamvye. Imboneza ya politike harahigera ikagira iti ubu harageze yuko uko bimeze kose ngenda hagoranwa n'abanyagihugu bari hagati mu gihugu, ariko ntitwigeze tuvuga tuti abari hanze impunzi zahunze amahoro yagarutse nimutahuke. Izo mpunzi rero uko ziriko zirataka zitakamba, tusavye leta ya Tanzania HCR n'amakungu bahaguruke babarekera amahoro mu gihe twebwe niyo twaganuka tugasanga mu Burundi n'amahoro, Uburundi nyabagendwa, tuzogaruka tuti yamara impunzi nimutahuke twabonye yuko mu Burundi hari amahoro. Ariko ubu natwebwe kuva itariki 4 z'ukwezi k'umunani tuvuze yuko tugomba gutaha turacari mahanga ntitwataha. Nta kuntu rero impunzi zitagira ikizikingira umutekano ziva ngaha zikagenda hagati mu gihugu. Mwarabonye ko benshi bagiye bagasubira bagahunga. Murazi neza ko abatavuga rumwe na leta baguma hohoterwa hagati mu gihugu. Nibarekere izo mpunzi bazirekera amahoro. Hazogera igihe abatavuga rumwe na leta y'u Burundi nyene na HCR n'igihugu izo mpunzi zahungiyemwo baja hamwe. Murumva ko atari bake, ni nk'imigwi 4 baje hamwe bagende babwira impunzi bati twebwe turabona ko mu gihugu iwanyu amahoro yaje. Noneho nabo nyine bazobavyumva. Ngo leta ya Tanzania nta gushaka ifise mu kurondeza umuti abarundi kugira impunzi zitahuke ku neza. Bivugwa na Alphonse Rugambarara, umwe mu banyepolitiki b'abarundi bashize umukono ku masezerano y'Arusha yo mu mwaka w'2000. Yaba ifise uko gushaka ntiyari kwihutira gufata ingingo yo kwirukana impunzi z'abarundi ziri muri ico gihugu, ahubwo yari gufasha umuhuza mu matati y'abarundi Mukapa Benjamin ngo atore inyishu ziciye mu biganiro kwirikira. Biragoye kumva mugabo umuntu azi ibiri nyuma y'ivyo bintu nukuvuga
ivyo Tanzania yaronse kuri ubu butegetsi bwa CNDD-FDD ni ibintu vyinshi. Sinovuga ko ari na Tanzania, n'abantu bamwe bamwe muri Tanzania kandi bafise uruhara runini muri leta ya Tanzania. Nivyo bituma ahanini abo bashikiranganje bo muri Tanzania bigenza gutyo. Ntibijanye n'amasezerano tuzi mpuzamakungu ajanye n'impunzi. N'ingwano ibandanya kandi iyo ngwano sinibaza ko izohagaragara ngo nuko impunzi zari muri Tanzania bazirukanye ngo zisubire i Burundi. Sinzi ico Tanzania irashaka kurusha ivyo yaronse, niba ishaka gukemura kutorera inyishu ico kibazo c'impunzi, yari gufasha Mkapa agatora inyishu nyayo idaciye mu gikenye, agatora inyishu nyayo kugira ngo batahe. Mugabo si iyo nzira ubu bariko barafata. Simbona na Tanzania isubira guhamagaza canke kurondera umuhuza yohuza abarundi, bari mu yindi nzira. Iyo nzira nayo abarundi bonyene nibo bazoyitorera inyishu. Ndizeye ko nabo badasinziriye bariko barababara, bariko bariyumvira inzira nyayo kugira ngo basubire mu gihugu gitekanye atari ku nguvu. Ihuriro ry'abashingwamanza baburanira abakorewe amabi mu Burundi Kavib rigiye gushengeza igihugu ca Tanzania ku mabi kiriko gikorera impunzi z'abarundi. Bivugwa n'umushingwamanza Nibitegeka Syriac, umunyamabanga nshingwabikorwa w'iryo huriro. Asaba kandi abarundi bose aho bari gukora ivyo bashoboye byose kugira bavugire izo mpunzi ntizije kwicirwa mu Burundi. Tumukurikire. Twe muri Kavib twashaka kwitwarira leta ya Tanzania mu masentare yo mu karere ajejwe ivy'agateka kazina muntu, ariko biramaze kugaragara yuko ayo masentare atari amasentare aca yihuta mu buryo hoba habonetse inyishu muri amezi abiri. Ni ikintu ciza kizofasha, ariko mugabo cyane cyane duhamagarira yandi mashirahamwe yagwanira agateka kazina muntu, haba mu Burundi, haba mu karere canke haba au niveau international, ko yoshira hamwe inguvu kugira ngo ubuzima bwajya abantu bukingigwe, kugira ngo bajye abantu ntibasubizwe mu gihugu bahunze, kuko amategeko mpuzamakungu asanzwe abibuza, arabakingira. Hano uvuga nk'amategeko mpuzamakungu yerekeye gukingira impunzi yo mu 1951 abuza yuko impunzi isubizwa mu gihugu yahunze. Hariho n'andi mategeko, notanga nk'akarero k'amategeko mpuzamakungu ajanye no kubuza guhohotera ikiremwa muntu, la convention contre la torture, abuza yuko impunzi isubizwa mu gihugu yahunze mu gihe hariho bishoboka yuko yohohoterwa. Hari n'andi mategeko menshi ku rwego rwo muri Afrika, nka Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Hari n'andi mategeko muri Afrika yerekeye ikibazo nyene c'impunzi, cyo gukingira impunzi. Ayo sarabuza yuko impunzi isubizwa mu gihugu yahunze. Rero ngahamagarira mu mashirahamwe yose kushira inguvu hamwe, gukora ibintu byose bishoboka kugira ngo izo mpunzi ntizisubizwe mu gihugu zahunze. Kandi ngahamagarira n'abarundi bose, umurundi wese w'umutima hari, baba bari mu Burundi, baba abo muri diaspora, gushira inguvu hamwe, gukora ibintu byose bishoboka. Kandi ikibazo c'impunzi muri Tanzania, impunzi z'abarundi muri Tanzania si cyo kibazo gusa cyo kwirukanwa, cyo gusubizwa mu Burundi. Murabizi yuko ivyegeranyo vyinshi vy'agateka kazina muntu vyerekanye yuko abakenyezi bafatwa ku nguvu iyo bagiye kwitwara ubutegetsi bwa Tanzania, bagashobora kubwira bati turabafunga canke tubirukane. Murabizi yuko hari amaze kwicwa n'abandi babuzwe irengero, kandi ivyo byose bikaba leta ya Tanzania canke igipolisi ca Tanzania bigaragara yuko kibifisemwo ukuboko. Murabizi yuko hari ibigwanisho vy'amdatoye mu makambi, nta kundi nkoho n'amagrenade kwinjira mu makambi leta ya Tanzania itabifisemo uruhara. Rero tugahamagarira igihugu ca Tanzania, ico gihugu ca Tanzania yuko cyo kubahiriza amategeko mpuzamakungu
co nyene cashizeko igikumu. Igihugu ca Tanzania ngo kitagishoboye guha ubuhungirizo mpunzi ntizoca zisubizwa mu gihugu zahunze copfuma kizireka zikaja kurondera ubuhungiro mu bindi bihugu. N'ubunyene dukwirikire umushingwamanza Syriac nibitegeka. Mu gihe mu bisanzwe impunzi igihugu kitazishaka kuri mu gihugu muri ico gihugu ico gikora gishobora gusaba HCR kavuga ati abantu bankurire ngaho batware hama abantu bakabaderukariza katwara mu kindi gihugu. Ariko Tanzania impunzi zagerageje kuva mu makambi y'impunzi ngo zije mu bindi bihugu, hano tankarero k'impunzi zagerageje kuja muri Kenya, barafashwe, barafungwa, barahohoterwa. Nukuvuga ko Tanzania nishaka kwikura ziriya mpunzi abarundi ngo ibwire HCR ataba abantu bankurire muri iki gihugu canje kandi nishaka no kuzikingira. Rero nkavuga ati ziriya mpunzi nizibandanye zitabaza amashira hamwe mpuzamakungu, cyane cyane zisaba yuko mu gihe HCR mu gihe Tanzania idashoboye kuzikingira yuko HCR yofata ingingo zibereye izo mpunzi zikaja mu gihugu zishobora gukingira. Ngo Uburundi buri mu bihugu vya mbere muri Afrika biteye imbere mu ishiramwe ritabara imbabare Croix Rouge. Ivyo vyavuzwe na Diallo Abdul Aziz atwara iryo shirahamwe mu gihugu ca Senegal, akaba n'icegera c'umuyobozi w'ishiramwe ritabara imbabare kw'isi FICR mu mugabane wa Afrika. Arashima cyane intambwe Uburundi bugeze ko, akanavuga ko muri urwo rugendo yahigiye vyinshi. Tumukurikire. J'ai effectué 3 jours de mission ici au Burundi. Namaze imisi 3 aha mu Burundi mu butumwa. Umunsi umwe nawo maze Bujumbura, haba imisi 2 mu ntara. Narashimye cyane intambwe mugeze ko. Narashoboye kuhigira vyinshi. Narazungurutse umugabane wa Afrika, ngendera amashirahamwe menshi, mugabo bibanze gukorerwa n'ishirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge byaranezereye cyane. Murafise ubumenyi burengeye butandukanye n'ahandi muri Afrika. Kubarongoye imitumba bubakiye ku mugwi munini wabitanga mu bintu vyinshi. Atari uko babatoye gutyo, ariko nabitangira umuryango kandi bitabira ibikorwa byo gutorera umuti ibibazo by'umuryango. Ico gitigiri rero gihura n'ica gatatu c'abitabira muri Afrika y'uburengero mu karere nturukamo. Mufise ubutunzi kiremwa muntu, inguvu zikwiriye kandi zishoboye, zibashoboza gushika ku nyishu z'ibibazo y'imiryango isinzikaye. D'apporter des réponses concrètes, visibles aux problèmes des communautés vulnérables. Umwitwarariko w'ishiramwe UNESCO mu Burundi ngo nukubandanya ishigikira urwaruka biciye mu gisata c'indero, guteza imbere kandi imico, kugiriza n'ubutunzi bw'urwaruka biciye mu guhinyanyura ubutunzi kama bw'igihugu. Urwaruka nabwo rukaba abaserukizi b'amahoro mu bihugu vyabo no mu karere. Ivyo bikaba vyavuzwe na Khaled Salah arongoye UNESCO muri Afrika yo hagati kuri wa gatandatu, aho yaramutse ahura n'abafashanya n'iryo shiramwe mu Burundi. Tumukurikire. L'impression générale que j'ai reçue, c'est il y a une appréciation du travail de l'UNESCO. Muri rusangi ibikorwa vya UNESCO birashimishije gushika uno musi mu bikorwa vyose irangura, haba mu gisata c'indero, imico kama, mu bimenyesha makuru no gutanga makuru. Kandi ishirahamwe UNESCO riramaze gushika ku ntambwe ikomeye kugira yagure yongera ikomeze imigambi yacu. Nk'userukira UNESCO hano mu Burundi, kuba hano mu Burundi nk'umuyobozi w'akarere nzogerageza uko nshoboye kugira ivyo byose bikunde. Ego nivyo hariho ingorane ijanye n'uburyo bw'amafaranga aho buva, ariko tuzoshimangira cyane kurondera aho uburyo bwose bwova bukenewe. Tuzogerageza gukorana nabo dufashanya b'abahinga n'abatanga uburyo dufatanije n'ubuyobozi. Amahirwe n'ubushobozi ni byinshi, umwitwarariko wa UNESCO nawo no gushimangira ubushobozi bwo gufasha ubwo butunzi bwa mbere ari go gwaruka. Mu bindi bisata bindi nk'imico kama arico gisata UNESCO ishimikirako no kuraba ingene twoteza imbere imico kugira ihinduke isoko giterambere kugwaruka biciye mu iterambere ry'amahinguriro y'ivy'imico nk'akarorero ubutunzi kama bw'igihugu, kuraba mbega byo hinyanyurwa gute kugira bizanire iterambere igihugu n'ugwaruka. Biciye kandi mu bimenyesha makuru imigambi yo gutsimbataza amahoro no gutorera umuti amatati niwo mwitwarariko wishira hamwe rya UNESCO, kuraba ingene twokorana n'ugwaruka kugira rucike abaserukizi b'amahoro bagakorera ibihugu vyabo n'akarere kugira bitekane. Ambassadeurs de la paix pour qu'ils travaillent pour la stabilité de leur pays et même de la région. Aha ni amakuru twabateguriye agarukiye, tukaba tubashimiye ko mwayakurikiye naho ubutaha.